siku zote kutegemea Yesu na kuenenda sawa katika nyayo zake, kwa kuwa yeye ni mchunga anayeniongoza vema nipate kuingia katika raha yake. Amen, amen. Utuzi ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana n'abambera umugisha. Amen. Ni vyiza gihe cyose ko twiringira Imana, twizigira Imana, twitega kugira neza kwayo, kandi tukaba mu vyo bitugera mu izina rya Yesu. Mwami Imana nahabwe icyubahiro. None rero nanje ndashimiye Imana iki gitondo ingiriye ubuntu kanyemerera kongera guhagarara imbere yanyu kugira ngo dusangire aya majambo y'Imana, amajambo Imana ishaka ko akorera ishengero kuri uyu munsi. Nibihere by'icyubahiro. Ndashimiye n'abavyeyi kandi babikunze baravyemera. Mana nibaha umugisha. None rero iki gitondo kibaye ciza ku Imana yongeye kutwemerera kuba muri ubuntu bwayo, iragahezagirwa. Dusome amajambo y'Imana muri iki gitabo cha Esteri. Igitabo cha Esteri igice ca mbere murongo wa 19 tuca dusoma n'igice ca 4 guhera ku murongo wa 12. Ayo majambo tuyafatanye. Igitabo cha Esteri igice ca mbere murongo wa 19. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo umwami avyemeye, hoshingwa ibwirizwa ry'umwami, maze rikandikwa mu vyagezwe by'abaperesi n'abamedi, riko yaguhinduka yuko Vashiti atazokongera guseruka imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icubahiro ciwe c'ubwamikazi agihe uwundi amurusha kugira gute? Amurusha kubaha. Imana ishimwe. Reka tuce dusoma n'aya majambo yo muri iki gice ca 4. Duhere ku murongo wa 12. Haravuga ngo nuko babwira Morodekayi amajambo ya Esteri, maze Morodekayi nawe arabatuma yishura Esteri ati, ntugire ngo ni wowe wenyene uzokira mu Bayuda bose, kuko uri mu ngoro y'umwami, kuko nibapfa kwiyumya muri iki gihe nta kizobuza Abayuda gutabarwa bakarokoka, ariko bivuye ahandi. Ariko weho n'ab'inzu ya so muzohona, nta ubizi kumbure icakwimitse
ngo umwamikazi nukugira ngo uzuseruke mu gihe gisa n'iki. Maze Esiteri arabatuma yishura Moridekayi ati genda ukoranirize hamwe abayuda bose bari Shushani, mwisonzeshe ku bwanje mumara iminsi 3 ku murango no mwijoro mutagira ico murya canke munywa. Nanje twe n'incoreke zanje tuzokwisonzesha dutyo nyene meze mbone gushika aho umwami ari nahari guca mu cagezwe, kandi namba ndamukiwe no gupfa mfe. Nuko Moridekayi aragenda akora byose nk'uko Esiteri yamugeze. Mana nihabwe icubahiro. Amen. N'aya majambo y'Imana, iyi nkuru yabereye muri iki gihugu tubonye muri ubu bwami bukomeye bw'Abamedi n'Abaperesi, iki gihe c'umwami Ahasuwerusi. Uyu Ahasuwerusi yari umwami akomeye ngo yaganza ibihugu 127 nguhereye mu Buhindu ukageza muri Ethiopia. Ivyo bihugu vyose vyari amaprovinsi y'iki gihugu. Yesu nashimwe. Murumva ko yari ingoma ikomeye. Hanyuma muri ico gihe uyu mwami yumva bibereye ko haba umunsi mukuru, atuma ko abantu bo muri ico gihugu, abakuru, abamenyekana, baganwa bose abatumira amazimano ngo bamara iminsi 180 bariko bararya banywa. Yesu nashimwe. Murumva ko ivyo bintu bitari byoroshe, kandi ibintu byari amezi 6 atakindi barya banywa. Murumva ko ivyo birori bitari bisanzwe. Hanyuma iyo minsi heze acagira ibindi birori by'iminsi 7 ngo bategura imbere mu ngoro hari jardin nziza, ngo bagerageza. Bibiri ivuga ngo baragize dekoro idasanzwe, atumira abantu bose bo mu gisagara c'Ishushani kugira ngo nabo baze bagire umunsi mukuru. Iminsi 7 ategeka ko umuntu wese afata ico ashaka. Yesu nashimwe. Umuntu wese afata ico ashaka, kandi ahani hari vuba Bibiliya irerekana neza avec precision iki gihe ngo hari mu mwaka wa 486 niho ubwami bwiwe bwabaye gushika mu mwaka wa 465 Yesu ataravuka. N'ubwami bwamaze imyaka 21. Yesu nashimwe. Muri iyo minsi 7 bari muri ivyo birori imbere mu kigo ibwami. Ku munsi wa nyuma ivyo birori birangira, umwami yumva mu vyo yashoboye kwereka abantu, kwerekana ivy'inkomezi ziwe n'inkomezi z'ubwami bwiwe ko bidakwiye ataberetse ubwiza bw'umwamikazi. Yesu nashimwe. Amen. Ngo abereke ubwiza bw'umwamikazi, kuko Bibiri ivuga ngo yari umwamikazi mwiza. Hanyuma uyu mwamikazi Vashiti nawe yari yateguye ayandi mazimano n'abakenyezi bagenzi we, nibo bari kumwe. Yesu nashimwe. Hanyuma umwami amaze kumutuma kw'intumwa kugira ngo aze yambaye igitsibo c'ubwamikazi kugira ngo yerekane umwamikazi imbere y'abo bantu bari bakoraniye ngaho. Hanyuma umwamikazi aravyanga. Yesu nadutabara. Umwamikazi aranka, kandi
mu mategeko y'abamedi n'abaperesi umwami ntabamugabira icyo ategetse cyagenda bityo nyine. Mugabo umwamikazi kumbure hajya nta muntu abura abantu bamwegereye, kumbure abo bakenyezi bari bamwegereye ntihari habuze abari bamwegereye cyane ngo baba baramwongoreye ati ntibikunda umwami yoba gukegereye aze kukwerekana imbere y'abo bantu bigenze gute, ati mwereke ko natwe abakenyezi dushoboye. Niyo mvuga imenyerewe ngo abakenyezi ngo natwe tugize gute, turashoboye. Ariko mushobora mudashobora kubaha ni itegeko ry'Imana. Sijya umwami w'ubuperesi bumeke, ariko kubaha umutware ni itegeko ry'Imana. Yesu nashimwe. Ni itegeko, ntabwo ari shwa, sibyo umuntu ahitamo, ariko ni itegeko. Umutware wawe nawe umubonamo intege nke mu buryo bucanke buriya, itegeko ry'Imana rigutegeka kumwubaha. Yesu nashimwe. Kumwubaha uko yaba ameze kose. Utamwubashe ubugararije itegeko ry'Imana. Kandi n'isezerano, sibyo? Abari gaje twize ngo tugume mu isezerano ry'Imana. Kutubaha umutware no kuva mu isezerano. Umukenyezi azoguhanura ngo umugabo wawe ntumwubahe, ntuzumwumvirize uwozo bagomba gukura, azobagomba kugusamburira. Nta makuru y'intege nke z'umutware ico bwirizwa no kumwubaha. Yesu nashimwe. Ahari umukenyezi numvise atavyakiriye neza. Nuko nyara bimeze n'ijambo ry'Imana. Uvyemera utavyemera ni itegeko ry'Imana, umutware arubahwa. Abatware namwe mukunde abakenyezi banyu. Umukenyezi wawe uko yomera kose uhamagarirwa kumukunda, ni itegeko ry'Imana. Numukunda ngo nuko atunganye, ariko umukunda kuko ijambo ry'Imana ribigutegeka. Nawe yoba afise intege nke uko zoba zimeze kose, mukunde, ni itegeko ry'Imana. Ibisigaye birenze kuri ivyo, wumvise urukundo rutaza, fata umwanya usenge. Ubwira Imana ati Imana jewe ndumva yuko gukunda umukenyezi wanje biriko biragabanuka, none ndagusabye umpe kumukunda mu makosa yiwe yose. Yesu nashimwe. Reka tugezaho kuko ntituri mu mubano, ariko mwe muyera ko bizanye burya ntibibuze ico bikijije. Yesu nashimwe. Yego ni ijambo ry'Imana. Hanyuma rero Vashiti amaze kuvyanka, umwami agirisha inama abahanuzi biyo ngo bari bamwegereye. Hari abaganwa ndwi bari bamwegereye gusumba abandi. Arabaza ati none dukore gute? Ibi bintu tubigenze gute? Baramubwira ati ibi bintu ntibisanzwe. Ati ibi bintu nivyo kwijana. Hategerezwa kuba itegeko rikurikira ibi bintu. Niyo twabonye rero ko hakwiye gutogwa uwundi ngo amurusha kugira gute? Kubaha. Yesu nashimwe. Ariko ivyo vyose byari mu mugambi w'Imana. Amen, amen, amen. Amen. Iki gitabo ngo ni gitabo Imana, izina ry'Imana ritigera rigaragara muri iki, ngo ntigigera rigaragara muri iki gitabo. Ariko ni gitabo mu bitabo byose byanditswe muri Bibiliya cerekana ingene Imana igirira neza ubwoko bwayo mu buryo budasanzwe. Yesu nashimwe. Imana yacu itwitangira imbere mu bihe. Yesu nashimwe. Ntihagira ibihe bizogutera ubwoba, kuko Imana iratwitangira imbere mu masituation n'amasirconstance Imana ibona ko adasanzwe tudashobora kuyavamo twenyene. Imana ikatwitangira imbere ikaba muri yo, tuyashitsemo tukagenda tubona ibintu vyikora. Sifa kwa Mungu. Amen. Iyi yari integuro y'Imana. Imana yari yarabonye ko hari umugambi uzobaho mu gihe kiri imbere cyo kugirira nabi ihanga ryayo. Ica ibona ko tahindi nzira ari uko umwamikazi ava mu kibanza ciwe, Imana igashiramwo Esther ayubaha. Amen. Haleluya. Uku niko Esther yinjiye ikirimba cy'umwami Ahasuwerusi. Haleluya.
duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Iyi Mana yacu n'umuhinga. Amen amen. Kandi ngo ubuhinga bwo gukora ibufise n'uburambe. Ntihagire ikintu kizo gutera ubwoba, kuko Imana iratwitangira imbere mu bihe. Nubi twitangiye imbere mu bihe. Yesu nashimwe. No muri ibi bihe biri imbere Imana yaratwitangiye imbere. Uzogenda ubona icinzira, uzogenda ubona icinzira aho zitari, uzogenda ubona urengana aho utari kurengana, kuko Imana ihari. Yesu nashimwe. Esteri rero niko twabonye yinjiye iki kirimo. Amen. Vashiti agararije. Esteri rero yari umwigeme adasanzwe. Uravye ingene Bibiliya imuvuga, urabona ko ari umwigeme adasanzwe kandi yari yarigishijwe kubaha Imana. Yesu nashimwe. Twigisha abana bacu Imana. Iyi Mana twakurikiye tuyigishe n'abana, tubabwire Imana twakurikiye yari. Esteri yararezwe n'uyu muhungu wa se wabo Moridekayi, kandi biraboneka ko Moridekayi yari yareze Esteri neza, amurerera mu ijambo ry'Imana. Narakunze ingene Esteri amaze kugenda muri kijya kigo carindirwamwo abigeme bazojanwa ku mwami. Moridekayi ngo yama haca imisi yose kugira ngo arabe ngo yumve ingene Esteri yaramutse, ko ari amahoro, ko ameze neza. Yesu nashimwe. Moridekayi yarakunda Esteri. Amen. Kandi Esteri nawe ingene yarezwe nuko ukuntu Imana yari yaramuteguriye kuzokora iki gikorwa. Esteri ntiyari yaratewe n'impwemu y'ubupfuvyi. Hari impwemu y'ubupfuvyi itera abantu, ugasanga abantu aho bari bama bumva yuko ivyo babakorera bidakwiye, akaguma yumva umengo yaba abavyeyi bibe bari kumukorera byinshi gusumba, bigatuma adashima ivyo abayemo, ivyo bamukorera. Yesu nashima. Ivyo bizana mu muntu impwemu yo kwikunda. Iyi mpwemu yo kwikunda rero Esteri Imana yarayimurinze. Nico gituma haga twabonye yemeye guheba amagara yiwe kugira ngo agire gute, akize ubwoko bwabo. Imana nishimwe. Uwapfuye ngashima Imana yavuze ko yumvise ko abantu babanye bakoranye byoba byiza ko batandukana neza. Yesu nashimwe. Ko batandukana neza. Arabisengera Imana. Byo vyerekana umuntu ashima. Hari abantu b'inkashima. Umuntu ushobora kumukorera ibintu umwaka, imyaka 2, imyaka 3, mugabo hagira akantu gatoyi mupfa. Mwatandukana akagenda aragusiba, ukamenga ibyo byose wamukoreye byose yabigwije n'ubusa. Abo bantu ni nashima, n'Imana nta mugisha izobaha. Umuntu yakugiriye neza naho umunsi umwe uramushimira Imana, kuko ibyo yagukoreye hari utari kubigukorera. Sibyo? Umuntu yaguhaye indaro umunsi umwe uramushimira Imana, kuko ibyo yagukoreye hari utari kubigukorera. Umuntu yakugaburiye umunsi umwe uramushimira Imana, ibyo yagukoreye hari utari kubigukorera. Niba bagiye usiba umuntu yakugiriye neza, uri nashima wihane. Imana ntikunda abantu badashima. Kandi nawe wagiriye umuntu neza hanyuma iciza wamukoreye ntagihe agaciro, akagenda aragusiba kuvuga nabi, ntibize bikubuza gusubira gukora iciza. Yesu nashimwe. Kuko iciza wakoze Imana izokiguhera umugisha. Nawe wagikoreye atogishima, ariko Imana yarakibonye izokiguhera umugisha. Amen. Esteri rero atogwa muri aba bigeme, batowe kugira ngo bazotogwe mu mwamikazi. Yesu nashimwe. Usomye urabona ingene ubuntu bw'Imana bwari kumwe n'uyu mwigeme. Sifa kwa Mungu. Hari ukugira neza kw'Imana kwaherekeje uyu mwigeme mu bintu byose. Urabona ashitse ahantu barindira bigeme, uyu Hagayi yarajejwe kubaha ibikwiye no kubagirira neza. Hagayi ngo yarashimye Esteri.
kubera ubuntu bw'Imana bwari kumwe na Esiteri. Naho Esiteri yari umukobwa mwiza, kuko Bibiliya ivuga ngo rete bere totaye bere dofigi, yari umukobwa mwiza. Ariko ivyo byonyene ntibyari gutuma Esiteri yinjira ikirimba. Yesu nashimwe. Yego, naho uri umukobwa mwiza urondere kugira n'ubuntu bw'Imana, kuko urashobora kubura amahirwe kandi warubona kuri mwiza. Yesu nashimwe. Abakobwa beza Yesu abamugisha. Kandi wewe nawe ko wamenye umukobwa wese yamenye Imana ni mwiza. Ntuzokwikengere. Iyo mwari kubwira ko utari mwiza irakubesha. Uri mwiza. Umuntu ufise Kristo muri wewe. Yesu nashimwe. Uri mwiza. Ariko ivyo ntibishobora gutuma umuntu ashika ku buntu bw'Imana bushitse kiretse ubwo bwiza buvanzwe n'ubuntu bw'Imana. Yesu nashimwe. Nta bakobwa beza murabona bonone ibikundiro byabo kubera kumva ko ari mwiza, ugasanga baherukiye kuba ibikinisho by'abamayibo. Ntuze wonone igikundiro cyawe, ntuze wonone igikundiro Imana yaguhaye. Kuba waramenye Imana ico n'iki giciro gusumba ibindi byose. Yesu nashimwe. Esiteri Hagayi aramutonesha. Urabona ngene ivyo kwisiga bamara amezi 6 bariko barisiga amavuta ngo atuma bakayangana, bakamara yandi mezi 6 bariko bisiga amaparufe. Yesu nashimwe. Umwaka wose uheze niho washobora kurenguka imbere y'Umwami. Amen. Ego kabisa. Umwaka wose kugira ngo baduseruke imbere ya Suwerusi. Natwe Yesu azodutegura imyaka 3.5 kugira ngo aturegukane imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Imyaka 3.5 ariko aradutegura kugira ngo azoturegukane imbere y'Imana dusa neza. Amen. Hanyuma Esiteri ngo bamubona hose baramushima kubera yiyunzuye ubuntu bw'Imana. Narashimye ngo hageze igihe cyo kurenguka. Amen. Ngo abandi bakobwa bari bafise ivyo basaba iyo bagomba kurenguka imbere y'Umwami, bagasaba ivyo batwara, ivyo barenguka imbere y'Umwami. Ariko Esiteri, amen, Esiteri wewe ntaco yasavye, ariko yahaye Hagayi responsibility yose yo kuvuga ati wewe raba ibikwiye abari vyungenera, abari byo ndengukana imbere y'Imana. Amen, amen, amen. Esiteri yari yarigishijwe kumvira no kubaha. Amen. Ivyo bisa n'umukristo yumvira mu mpemu yera. Erega mpemu yera ni wazi ivy'Imana ikeneye. Mpemu yera ni wazi umutima w'Imana. Mpemu yera ni wazi ibyo tuma twemerwa imbere y'Imana. Ivyo mpemu yera kubwira ngo reka. Yesu nashimwe. Amen. Ivyo mpemu yera kubwiriza byonyene nibyo byoshobora gutuma Imana ikwemera. Ivyo bindi by'iwawe ni by'iwawe nyene. Yesu nashimwe. Esiteri warengutse imbere y'Umwami. Amen. Ubwiza yarafise n'ubuntu bw'Imana yarafise. Ivyo bya ubwenge bw'Umwami burazimira. Umwami ntiyarazi ko ashobora kuba hari umwigeme mwiza sagutyo. Yesu nashimwe. Abatari bwashike mwihiganwa ryari riragiye. None hari rindi higanwa ryari. Ko Esiteri Umwami yaciye avuga ati ihiganwa rirakwiye. Abatari bwace hano bajane mu kigo. Jana hariya mu kigo baje kubicoreke, abo nibiriko baracaga. Yesu nashimwe. Esiteri yaciye aheza ihiganwa. Amen, amen, amen. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana butuma umuntu aheza ihiganwa. Amen. Sifa kwa Mungu. Ndakunda Imana. Ivyo byose Imana yabikora kugira ngo ubwoko bwayo buze butabarwe. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Esiteri ashitse ku kirimba yagumije kubaha Imana. Nagomba ndakubwira ahuri hari abantu benshi
Imana yagiriye ubuntu. Imana yagiriye ubuntu, ibaha icubahiro, ibashira ahantu kanaka, mugabo bageze aho hantu baca baratandukana nayo. Imana ibahari, baca bibagira Imana yabashikanye aho hantu. Ariko Esiteri naho yashitse ku kirimba, biraboneka ko yagumye mu buntu bw'Imana. Nico gituma habavye Moridekayi yagiye kumubwira ati, Esiteri, hariho ibintu bibaye, nyamara twaguzwe kandi hari ibyatsi byamaze kwandikwa. None rero gira icyo ukoze, kumbura icyo Imana yakuzaniye ahantu, ni ukugira ko ngo mu gihe gisa n'iki uzugira icyo ukoze. Amen. Esiteri nk'umuntu agitangura kuvyumva yaragize ubwoba. Umuntu yaba afise ubwoba n'ibisanzwe, aragira ubwoba, atangura kuzana byitwaza ati, by'ukuri umuntu arengutse imbere y'umwami adahamagawe, igihano n'ugupfa. Moridekayi aramubwira ati, imbere yawe hari igihano cyo gupfa n'icyo uri kuraraba, ariko wibagiye iki kindi nacyo cyamaze gusinywa, nacyo nyine n'icyo gupfa. Wewe uri hagati y'urupfu, ugiye ushobora gupfa cyangwa ugakira, kandi naho nyine n'utagenda urupfu ruriho. Yesu nashimwe. Ati, gira icyo ukoze. Esiteri kuko yari afise ibanga ry'Imana muri we. Amen. Ugira ibanga ry'Imana muri wewe. Haleluya. Esiteri yari yarigishijwe yuko n'inyuma ya zero Imana ikora. Arabwira ati, genda ukoranye Abayuda bari Shushani bose, mwisonzeshe, mumara iminsi 3 ataco murya canke munywa, munsengere, hanyuma nze ndenguke imbere y'umwami. Ni kwaba rugupfa nshake mfe. Yesu nashimwe. Amen, amen. Ndakunda abantu Imana yahaye umutima wo kwitangira abandi. Uwo ni wo mutima ngo wari muri Kristo Yesu. Haleluya. Kuguma yambaye igitsibo cy'ubwami, kuguma iruhande y'Imana. Yabonye bitabereye mu gihe abona abantu bariko barapfa, abonye umwana w'umuntu aho yarari, abona amagogo atwarimo, atavyizigiro dufise. Aravuga ati, kuguma iruhande y'Imana mbonye bitombera vyiza, ariko nagiye. Haleluya. Uwo ni wo mutima wari muri Esiteri. Imana nishimwe. Baragenda barasenga, bafata umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Imana impaye iri jambo numvise imbarira ngo ndakubarire wowe wahevye kwisonzesha, usubire wongere wisonzesha. Yesu nashimwe. Usenge wongere wisonzesha, kuko kwisonzesha kurafise ikimazi cako. Gusenga kurafise ikimazi cako, ariko no kwisonzesha nako nyene kurafise ikimazi cako. Yesu nashimwe. Wongera wisonzesha, kandi ibibazo ntaho bitosanga umuntu. Esiteri byamusanze ibwami, yego kabisa. Naho wowe ubona umengo uguwe neza, ariko mwe muri yambariye ngo ndakubwire, ufata igihe cyo kuzuriso umubiri wawe umenyereze guca bugufi imbere y'Imana. N'abantu bafise ibyaha byananiye guheba, hari abantu bafise ibyaha bya kamere baniganye nabyo, biranka ko babiheba. Arabikora ariko atabishaka, akihana ejo akabisubira. Nagomba nakubwira ngo ufate umwanya wo kwisonzesha kugira ngo Imana ikubohore. Esiteri bamaze gufata umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Ndakunda Imana ingene yagiye ararenguka imbere y'umwami. Arengutse imbere y'umwami, umwami yamubonye mu bwiza budasanzwe, amutunga inkoni yiwe y'icuma. Aravuga ngo vuga icyo ugomba, ngo nawe kibe igice cy'ubwami ndakiguha. Yesu nashimwe. Ubuntu bw'Imana nuko bumeze. Ubuntu bw'Imana bugucisha udashobora guca, buguha kwakira ibyo udashobora kwakira. Ubuntu bw'Imana buguha kwemerwa aho udashobora kwemerwa. Amen. Ubuntu bw'Imana buguha kuronka ibyo udashobora kuronka. Ubuntu bw'Imana. Esiteri kubera gusenga, nk'emu yari yamuhaye ubwenge.
arabwira umwami ati nukuri ariko ntacyo bitwaye, ndafise icyo ngomba kukubwira, ariko rero banza unyemerere uze kugiturire naguteguriye wewe na Moridekayi, wewe na Hamani, ndabakeneye ngo muze nabiteguriye igiturire. Umwami yumva aranezerewe, ariko umwami yari afise igishika cyo kumenya icyatumye Esiteri aza kumurondera mu buryo budasanzwe. Esiteri abategurira umunsi mukuru na Hamani. Hamani yumva aranezerewe cyane kubona ari we atoranijwe ngo aze guherekeza umwami muri ayo mazimano ya Esiteri. Ndakunda ingene Esiteri yavyifashemo. Esiteri umwami amaze gushika iwe yaramuzimanye nk'uko bisanzwe. Yesu nashimwe kandi anezerewe, kuko cyarazira ku mwami umuzimano ushavuye. Amen. Aramuzimana neza, hanyuma umwami aramubaza ati rero mbarira icyo wagomba kumbarira. Umwami yari afise igishika cyo kumenya ikiri mu mutima wa Esiteri. Esiteri aramubwira ati oya nyagora ku ngoma, ahubwo ntunge no ku munsi w'ejo uzugaruke ndabategurira yandi mazimano, hanyuma ejo nzoheza ndakubwire ikiri ku mutima. Yesu ndashima. Abantu baravuga ngo Imana ngo yabujije umwami itiro, nivyo, ariko niki kintu Esiteri yakoze nticari kintu gito ku buryo umwami yari kugisinzira. Iki nticari kintu gito ku buryo umwami yari kugisinzira. Umwami yaje afise igishika cyo kumenya ikiri mu mutima wa Esiteri, icyatumye aja kumurondera. Mugabo Esiteri aramuzimana gusa, amubwira ati reka tubibikire ejo. Umwami yajanye akabaza mu mutwe ku buryo n'itiro ryabuze. Imana nayo kuko yari muri byo, itiro ribuze, aca avuga ati nimunzanire igitabo ndabe ibyagiye biba ku ngoma yanje. Imana yagomba yuko ibya Moridekayi navyo bigira gute bimenyekana. Ngo arasoma, aramusomera igitabo, acabona ibya Moridekayi yigeze kumuburira bagomba kumugambanira. Acarabaza ati mbega uyu Moridekayi uyu yahawe iki, yagenjejwe gute? Baramubwira ati uyu Moridekayi ntacyo yahawe. N'ikimenyamenya nuko n'ubu akiri hariya ku irembo ry'ibwami. Navuze ni wowe wakoze iciza, reka kwihuta ngo ntacyo waronse, ngo ntibagushimiye. Imana yaracanditse yarakibitse. Yesu nashimwe. Mu gihe cyaco, amen, mu gihe cyaco Imana izocibuka, kandi niyacibuka izokugirira neza. Haleluya. Ngo aho nyene Hamani nawe yarashitse mu gitondo aradodora aje gusaba. Kandi rero iyo Esiteri avyihutisha ujya munsi akabwira umwami kimubabaje, Hamani ntiyari kuba arashinga igiti cyo kumanika ko Moridekayi. Yesu nashimwe. Erega natwebwe iyo tugiye imbere y'Imana yatuba wihuta kuvuga imitwaro yawe. Ushitse imbere y'Imana ikawushe, wigira nk'umuntu atakibaza afise. Ubanze Imana uyitazire, uyishime, uyibwire ko imeze neza, uyibwire ko atakiyinanira, uyibwire ko kuva aho wabereye utigeze ubona ego umugororotsi yahebwe canke mu rubyaro rwiwe rusegerereze. Uyibwire ko mwijuru hari byose, uyibwire hanyuma aje kuyibwira mbere wazishakure ku munsi uhere. Bukeye rero uce uvuga imitwaro yawe. Yesu nashimwe. Umutima w'Imana wamaze kugira gute, wamaze kuwuzana. Amen, amen, amen. Hamwe Imana wayitebeje kuvuga ibyo ushaka kwigukorera kugira ngo igire gute ibigukorere. Hamwe Imana ifise igishika cyo kumva ibyo ushaka kugira ngo ibikore, hanyuma ubone kucugira gute kucubivuga. Yacuba wihuta ugiye gusenga ugacuhera ku mitwaro. Imana ikiri kure, umutima wayo ukiri kure, utarawuzana ngo ukwegeye. Amen.
hari abantu bihuta mu buzima, yaco wihuta. Amen. Esteri ntiyihuta, yari yarigishijwe kutihuta. Abanza arazana umutima we w'umwami kabisa, arumva ko awufise mu biganza. Aca aravuga ati rero nta kindi, n'uyu mubisha Hamani, uyu niwe yatugambaniye ngo atugirire nabi. Umwami avyumva, umuntu yari yemeye gutanga n'igice cy'ubwami, gutanga umutwe wa Hamani cyari ikintu cyoroshe. Aravuga ati ivyo byabaye byari ivyo byashobotse gute? Hamani nawe aravuga ati jewe ivyanje ngaha karabaye. Waca agenda kugwa ku bibero by'umwami kazi ngo amusabe imbabazi. Waca aravuga ati noneho ararenza umurongo utukura. Yesu nashimye, yararenze umurongo utukura. Icari gisigaye kwari kumwambika igitambara cirabura mu maso. Amen. Baca baravuga ati kandi yari yashinze igiti yagishingiye Moridekayi. Ati vya bintu kwa rukuri. Amen. Ati ico giti genda mukimumanike ko. Yesu nashimye. Nagomba ndakubwire ko bagushingiye igiti. Uyu munsi n'umunsi wo kubamanika. Amen. Abagushingiye igiti cyo kukumanika ko, nje kukubwira ko uyu munsi ari umunsi wo kubamanika. N'umunsi wo kubamanika. Reka dusome ijambo ry'Imana. 9 Esteri. Esteri igice c'9. Turasoma umurongo wa 20 gushika ku 22. Umurongo wa 20 haravuga ngo maze Moridekayi yandika ibyabaye abayuda bose bari mu bihugu byose umwami Ahasuwerusi aganza, abarungikira ivyete, abari hafi n'abari kure. Ashinga ngo umunsi w'14 n'uw'15 ukwezi kwitwa Adari bayigire imisi mikuru, uko umwaka utashe, kuba icibutso c'imisi abayuda baruhukiye kwa abansi babo. Amen. Uyu munsi kubera umunsi wo kuruhuka abansi babo. Haleluya. N'ukwezi kwabahindukiye uko umunezero mu gishingo c'umubabaro. Uku kwezi kuguhindukira ukwezi k'umunezero mu gishingo c'umubabaro. Haleluya. Kuba icibutso c'imisi abayuda baruhukiye kwa abansi babo, n'ukwezi kwabahindukiye uko umunezero mu gishingo c'umubabaro, bakaronka umunsi mwiza mu gishingo c'uwo kugandara ko. Yesu nashimye. Mu gishingo co kugandara Imana yaguteguriye umunsi mwiza. Haleluya. Mu gishingo co kugandara Imana yaguteguriye umunsi mwiza. Imana nishimye. Mu gishingo c'uwo kugandara ko Imana yaduteguriye umunsi mwiza, kandi ababarira ko bayigira iminsi iyo gutumiranako no kunezerwa, niyo kugemuranirako no kugabiranirako. Imana nishimwe. Imana iduteguriye iminsi y'ibirori. Amen. Nagomba ndakubwire ko Imana yaguteguriye iminsi y'ibirori. Jambo Imana yampaye yambariye ko igomba guhindura amateka y'abantu. Amen, amen, amen. Ivyeta abansi babo bakwandikiye bakakubwira yuko wewe atacu uzovamwo, Imana igomba ibitabura. Ivyeta abansi bakwandikiye bakakubwira yuko ugiye gupfa. Ari abantu abaganga babwiye ko ingwara bagwaye arizo kubica. Ariko nagomba nakubwire, hagati mu kibanza c'urupfu Imana izanye ubugingo. Mu kibanza c'umubabaro Imana izanye umunezero. Mu kibanza co kugandara Imana izanye ivyizigiro. Mu kibanza c'umubabaro Imana izanye indirimbo. Amen. Mu kibanza c'amarira Imana yaremye indirimbo nsha. Amen. Imana yaremye indirimbo nsha. Mu kibanza co kugandara Imana igomba guhindurira ibihe. Amen, amen.
yari yariye kwicumu ry'ubugabe ry'abanyakibi ritazokwama rishinze mu mugabane w'abagororotsi, kugira ngo abagororotsi boye kurangurira amaboko yabo ibigabe bitari. Imana nishobora kwemera yuko ubwo bukene urimo bukujyana gukora ibyaha, Imana igomba ishimura icumu abasi bashinze mu mugabane wawe n'izina rya Kristo. Amen. Imana igomba ihindura ibihe. Hariho ibintu Imana igomba guhindura. Amen, amen, amen. Ivyo baganga bakubwiye ngo iyo ndwara ntikira, ivyo barakoresha, kuko Imana nta kiyinanira. Haleluya. Kuko Imana ifise ubugingo bwawe mu maboko yayo. Haleluya. Ntacyo ushobora kubukura mu maboko yayo atariyo ibikoze, atari ubutanzi. Imana ntihabwa icubahiro. Ariko Imana hari ikintu yambariye ngo hari abantu Yosefu muri kijya gice ca 49 cyo mwitanguriro kiravuga ngo Yosefu ni igiti cama cyane. Amen. Reka tuhasome tanguriro 49. Mirongo ine n'icenda murongo wa 22 tanguriro. Tanguriro 49:22 ngo Yosefu ni ishami ry'igiti cama cyane, ishami ry'igiti cama cyane kiri hafi y'isoko, amashami yaco arenga uruzitiro rw'amabuye. Abarashi bamuteye kubabara, bamurashe imyambi baramuvumbukira, ariko umuheto wiwe wamubanze, ari n'ukuba mu maboko abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo, ariyo mwungere igitandara cha Isirayeli. Yesu nabaho umugisha. Mana yambariye ariko ko hari abantu mu mitima yabo harimo imizi yo kurura. Amen. Abaje kuririmba ngabavuze ngo umuzi wo kurura ntukabe muri wewe. Ngo hari abantu bari bafise imizi yo kurura muri bo, kuko hariho ababagiriye nabi ariko byaranse ko babaharira. Abo ntibashobora kubona igitangaza c'Imana. Yesu nashimwe. Abo bantu bafise imizi yo kurura mu mitima yabo, abo ntibashobora kubona igitangaza c'Imana. Abo ndabahamagarira guca bugufi, babanze bihane kugira ngo bashobore kwakira ivyo Imana yabateguriye. Yesu nashimwe. Yosefu uruzitiro rw'amabuye waraje ngo rumubuze kwama cyane, ariko ngo amashami yiwe arengana uruzitiro rw'amabuye, yararenganye ivyo bene se bamukoreye, arabaharira. Nico gituma Imana yamugiriye neza. Nagomba ndaguhamagarire nguharire, kandi uharire kose abakugiriye nabi, kugira ngo Imana ikugirire neza. Uharire. Nkemu yarambare ngo hari abantu bafise imizi yo kurura mu mitima yabo, bidashoboka ko bakira igitangaza c'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Ntukagire umuzi wo kurura muri wewe. Nagoma mbanze mbwira umuntu wese abanze yitandukanye nico tumatakira igitangaza c'Imana, hanyuma dusenge Imana kugira ngo Imana ikore ico yatumiye ijambo ryayo. Amen. Kugira ngo Imana ikore ico yatumiye ijambo ryayo, nagoma mbarira umuntu afise umuzi wo kurura ahagurukaze abanze yisuke mu maraso ya Yesu. Umuntu afise ikintu cyo mutandukanya n'Imana cyose abanza aza yisuke mu maraso ya Yesu, hanyuma dusenge Imana ishingura y'amacumu y'ubugabe y'abanyakibi bashinze mu mugabane w'abagororotsi. Ibi vyete abasi banditse bakandika ku bwoko bwayo ngo ntacu uzovamwo, ngo ntuzovyara, ngo ntuzokubaka, ivyo byose ni vyete mu izina rya Yesu. Imana igomba kubitabura. Hezekiya ivyete bamwandikiye Senakisire Karibu abijana mu ngoro y'Imana, arabizungururiraho, arabwira Imana ati Imana arabi ivyete, rabiki cete gihindure mu izina rya Yesu. Amen. Umunsi ubwoko bw'Imana umango wari umunsi uko babona ibyago, ariko Imana irabihindura umunsi w'umunezero. Yesu nashimwe. Imana yacu, haleluya, ni Imana ishoboye guhindura ibihe by'umubabaro bikaba ibihe by'umunezero. Amen. Ico si kigoye kuri yo. Banza witandukanye n'ico cyo kubuza kwakira. Amen. Igitangaza c'Imana, hanyuma dusenga Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana iragomba yuko ihindura ivyete byanditswe ku buzima bw'abantu. Ibi vyete byanditswe ku buzima bwawe kera, ibi vyete byatumye haba inzitiro kuri wewe, icyo ufashe ntigifatike.
icyo ukoze ntigikunde, aho ugiye ntibikanka, ibyo byugiyemo byose ntibikunde, bikakubuza kugira umunezero, ukabaho ubuzima bwo kwicurikira, kandi waramenye Imana igomba kubikuraho. Imana igomba kubikuraho. Imana ibabajwe n'ibyete byanditswe ku buzima bw'abantu. Hari ibyete byanditswe ku buzima bw'abantu, Imana igomba kubitabura, Imana igomba kubikuraho. Haleluya. Mu gishingo cy'ibibi abantu babona ibyiza. Haleluya. Mu gishingo cy'umubabaro abantu babona umunezero. Niko byagenze ku Bayuda mu gishingo, ku munsi wari watoranirijwe kubagirira nabi. Uwo munsi Imana iwuhindura umunsi w'umunezero. Haleluya. Iwuhindura umunsi w'amashimwe. Amen, amen. Imana niduhana umugisha. Tarangije.